kwirirwa neza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abariko baradukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muri ano masaha y'umugoroba. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 24 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka wa 2025. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese. Hari umwe rero mu Barundi basanzwe barakurikirana hafi ibera muri politike y'u Burundi arakomeje gutangaza ndetse no kugaragaza neza yuko inzira ari imwe Honorable Kizigenza Agatogwasa asigaranye kuba iyo mushikana ku butegetsi mu gihe biboneka yuko ibigendanye no guhiganwa mu matora bitoshoboka. Benshi mu bakurikirana hafi politike y'u Burundi baremeza neza yuko akwiriye kuba yosubira mu mushamba agacara afata inkoho kugira ngo agwane ndetse yongere agerageza arabe ko yofata ubutegetsi. Mu gihe mu Burundi amatora ari karategurwa aho imyemamazo ikomeje, biboneka yuko ari amatora arimo igipfungu kinshi, ari amatora akomeza kugenda agaragaramo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, aho biboneka yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamaze kugenda urayiba cyane, aho benshi babona yuko hama hibonekezamo utunenge twinshi. Muranyemerera tubivugeho ariko kandi tunagaruke ko biriko birabera mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Human Rights Watch yamaze gushyira habona rero amabi yarakozwe n'abazarendo, aho bomba bagaragaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyo bariko barakorera abanyagihugu canga ibyo bakomeje kugenda barakorera abantu nga muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umugoroba mwiza rero kuri mwebwe mwese mwama muradukurikira, umugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, abari ngaho mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza. Urashaka gupyonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu bice nyine uce urabisangiza no ku nshuti zawe. Dukomeze kugenda turakurikiranira hamwe rero ibiriko biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko vyoma bigaragara. Nyuma y'iko rero nyine mu Burundi hama hakomeza kugenda hagaragara ibibazo bimwe na bimwe, benshi baremeza neza yuko imyaka bamaze ku butegetsi cane umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ata kintu na kimwe nyene bigeze barashikiriza canga se barageza ku banyagihugu. Ibyama biratuma benshi bama bagaragaza ndetse bakanerekana yuko ibyo bikorwa byose bikomeje kugenda birarenzwa ingohe nyene nibishigwe mu ngiro ngo bifashe abanyagihugu, bikwiriye gutuma rero abantu batarabira hamwe canga se ngo biyemeze kuba botora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri ano makuru yacu turifashisha zimwe rero mu mpuguke canga inzobere canga insabwenge mu bya politike nkuko byoma bigaragara. Umunyepolitike Leonce Ngendakumana arakebura abarundi bose ko botora urunani Burundi bwa bose kugira bave rero mu marira n'amaganya bashizemwo n'intwaro ya CNDD-FDD. Batabikoze nawe nyene bazobandanya kurira ndetse no kuganya, kandi amakosa azoba ari ayabo. Mu gimyemamazo rero mu matora yimirije ibandanya nkuko byoma bigaragara, muri zone Kinama komine Ntahangwa urunani Burundi bwa bose warasabye abarundi bose muri rusange kurushigikira kugira haberera impinduka mu Burundi. Narijya umugambwe CNDD-FDD ukwije imyaka 20 ku butegetsi ariko bakananirwa gutunganya igihugu ngo bace baragishyira ku murongo. Leonce Ngendakumana yarahoze atwara inama nshinga amateka y'u Burundi akarongora n'umugambwe Sawanya Frodebu, yarateye akamo abarundi bose basanzwe bari mu marira n'amaganya gutora urunani Burundi bwa bose kugira bahindure ibintu muri kino gihugu c'u Burundi. Ku bwa Leonce Ngendakumana abarundi bakabona rero badatoye urunani Burundi bwa bose ntibazosubire kwiriza kuko rero azoba ari amakosa yabo. Uwo munyepolitike avuga yuko kandi umuganwa Rudoviko Rwagasore mbere na Ndadaye bari bafise umugambi wo kubaka Urundi bushasha, aricyo gituma rero nyine hiyumviwe gushinga urunani Burundi bwa bose buzoshikana abarundi mu buzima bwiza ndetse no kumbona kazoza.
gusa. Benshi mu bama barakurikira cyane cyane nyina no matora barerekana ndetse bakagaragaza ko aya matora akwiriye kuba yahindurirwamo ibintu byinshi cyane, ariko kandi hari n'indi nzira imwe rero babona ko yoba isigaye mu gihe amatora atanyishu cyangwa se atagishasha yogaragaza cyangwa se yogaragariramo nk'uko byo bigaragara. Bamenyesha ndetse bakanasaba yuko nyine muri kino gihe Uburundi bwama bukomeza kugenda bugaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye, hakwiriye gukomeza kurabira hamwe ndetse akwiriye no gukomeza n'ubundi gushigikirwa cyane cyane mu bikorwa bigendanye no kurebera hamwe cyane cyane no mu bikorwa cyane cyane bigendanye no kuba hashakishwa ubundi buryo. Hari bamwe rero bama baratanga inzira nk'uko byoma bigaragara. Ejo bundi hari umurundi umwe yaravuze ati yaravuze yuko ko agatogwasa inzira asigaranye yonyine yo mugarukana ku rubuga rwa politike ari mwe gusa nukurasa canga gusubira mu ishyamba. Yaragize ati naraciye mbona rero ko igihugu cy'u Burundi gitunze ugwaruka hobyo kandi igihugu gukira suyu munsi pe. Ati narasabye mu Burundi abantu nka bose nyine ibyumviro bibajana muri politike ari ukurondera ubutunzi canga amahera gusa, nta gukunda igihugu birimwe nyine nk'uko byoma bigaragara. Ibi byose byama biragaragara ndetse byoma biratangazwa ni bimwe mu bikomeje kugenda biratera umutima uhagaze mu gihe indongozi nyinshi ga mu Burundi guhera ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi bose ubona yuko ikibaraje inshinga rero ari ukugwiza amahera rero mu mifuko yabo. Ibi byose rero nibyo bikomeza kugenda birababaza ndetse bigatuma umushingamateka Honorable Agathon akwiriye kuba yokongera nyine gufata inkoho agaca yerekeza cyane cyane mu bigendanye no kongera kurasa nk'uko byoma bigaragara, ndetse ibi byose bikaba bishobora kuba byotanga umusaruro mwiza cyangwa se bikaba byoca ari aho rero birashitsa Burundi nk'uko byoma bigaragara. Nubwo rero ari ingwano yoba itoroshe cyane, ariko kandi uko byogenda kose cange uko byomera kose hari uburyo rero byosa birafasha abanyagihugu cyangwa se bikagera uburyo rero nyine birakora, kuko kugeza no mwanya umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nturekura ndetse nunatangaza ibigendanye no kurekura ubutegetsi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu rero ibikomeje kugenda biratugeraho cyangwa se bikomeje kugenda biratangazwa ubwabyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa yuko aya matora yemirije mu Burundi ashaka kuzokurura indyane mu gihe umushingamateka Honorable Kizigenza Agathon yama yarangiwe nyine kwitoza mu bashingamateka nk'uko byoma bigaragara. Ibyatumye benshi bavuga yuko ari ibintu bitari bikwiye kubona nga mu Burundi ari abantu bokabaye nyine baragerageza gufungura urubuga rwa politike, ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda birazamba. Abagwanyi ba Wazalendo barashigikiwe n'igisirikare cy'igihugu muri Republika Iharanira Kongo barakoreye amabi atandukanye rero abanyagihugu muri aya mezi ya vuba, nk'uko biri rero mu cegeranyo carasowe n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch nk'uko byoma bigaragara. Human Rights Watch kandi iradondagura ahantu henshi aho aba Wazalendo rero barakubise barica baraka ibintu rero ku ngufu abanyagihugu basanzwe, rimwe na rimwe kandi barashingiye ku bwoko mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'ay'Amajyepfo. Wazalendo ijambo ry'igiswahili nyine riravuga patriotisme mu gifaransa cyangwa se abakunda igihugu, mu kirundi ni abagwanyi rero nyine bahoze bari mu mugwi igiye itandukanye twaje ibigwanisho, ubu ngubu baragiye hamwe ngo bafashe ingabo za leta ya Kongo mu kugwanya uyu mugwi wa M23. Ariko Human Rights Watch iravuga yuko bitazwi neza aho igisirikare cy'igihugu gishikana rero nyine mu kugenzura abo Wazalendo nk'uko biboneka. Igisirikare ca Kongo kirashobora kwagirizwa rero nyine kuba mufatanyacaha mu gushigikira Wazalendo, bivugwa ko nyine Clementine de Montoya umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch ngaha mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko leta ya Kongo yari kwiye guhagarika gushigikira Wazalendo kandi ikabaka ibigwanisho igakora amatohoza ataho ihangamiye, hanyuma rero nyine abakoze amabi bagashigwa imbere y'intahe.
Human Rights Watch kandi riravuga yuko aba bazarendo basigaye bagenzura uturere tutari dukeya nyine kuva aho M23 ifatiriye ibisagara bya Goma ndetse na Bukavu, abasirikare ba leta bagaca barahunga. Goma na Bukavu byarafashwe na M23 mu ntango z'uyu mwaka. Mu karorero kamwe rero nyine mu Burundi mu bundi bwinshi bw'amatohoza yarakozwe, Human Rights Watch ivuga yuko muri Ntwarane ndetse na Ndamukiza abazarendo barashize ibintu byo gutangira mu mabarabara nyine makuru agana mu bisagara bya Kivu, barakubagura abanyagihugu babatoza amahera nyine ya Kongo ari hagati y'amajana 500 ndetse n'igihumbi. Human Rights Watch yanavuga yuko kandi umukuru mfata kibanza wa Kivu y'Epfo Jean Jacques Elakano yarabwiye abamenyesha makuru kwigerekerezo rya 2023 Ndamukiza ko rero intara yiwe idashobora gutoza amakori kubera abagwanyi ba wazarendo, avuga yuko badakwiriye nyine gufata ikibanza ca leta. Iryo shirahamwe riravuga yuko icyegeranyo ca vuba kivuga ko nubwo rero abazarendo bahabwa ibyankenerwa n'igisirikare hanini babeshejweho rero nyine nibyo bakura mu banyagihugu bigatuma haba kubyaka ku ngufu. Mu kandi karorero rero nyine mu kwezi kwa gatatu muri Sange, Human Rights Watch iravuga yuko umukomanda w'abazarendo yarafunzwe nyine arongera arakubita umugabo w'imyaka 48 yagirizwa kwiba iteleviziyo. Inshuti y'umubanyi w'uwo mugabo rero nyine yarabavuze ko yahavuye apfa kubera ibikomere. Uwo mukomanda mu nyuma rero nyine yaragize uruhara rw'icwa ry'umusirikare wa leta, yarahavanywe nyine aho yakorera ariko ntiyashikanywe imbere y'ubucamanza canke y'ubutungane kubazwa ubwo bwicanyi. Abazarendo ngo hari n'igihe rero nyine baka ibigwanisho ingabo z'igihugu. Amwe rero mu mabi abazarendo barakoze yaratumbereye ku banyamurenge abatutsi b'abanyekongo cane muri Kivu y'Amajyepfo, nkuko Human Rights Watch bandanya ivuga muri icyo cyegeranyo cayo twacishijemo amaso. Kamwe mu turorero Human Rights Watch itanga ni ako kwigerekerezo rya 14 Ruhuhuma, aho rero abazarendo bishe umugabo w'umunyamurenge w'imyaka 25 imurorongwe nyine muri Uvira inyuma yo kumwagiriza ko rero nyine ari umunyarwanda. Human Rights Watch kandi iranavuga yuko bamurashe kabiri mu mapsinga, mu nyuma rero nyine yicwa n'ibikomere. Human Rights Watch iravuga yuko yabironkeye nyine amasoko abiri yose. Iryo shirahamwe rikomeza riravuga yuko kandi igihe M23 yafata Bukavu, abazarendo binjiye mu ngo zirenga 20 z'abanyamurenge bariba ibyo batunze bongera barabatera ubwoba. M23 ishigikiwe nkuko byuma bigaragara n'abanyepolitike benshi nga muri Kongo bamaze kugenda barayiyoboka nkuko byuma bigaragara, ivuga ko kimwe rero mu bituma igwana ari ukugwanira uburenganzira bw'abatutsi bo muri Kongo. Kuva M23 ifashe Bukavu ibintu byarunyutse, niko rero umwe mu ndongozi z'abanyamurenge yarabwiye Human Rights Watch. Uvuze ko ari umunyamurenge wazarendo bavuga ko twebwe tutabaho. Human Rights Watch ivuga ko igisirikare ca Kongo nyumundi kibandanya bw'uburyo rero n'ibigwanisho abazarendo. Iryo shirahamwe rivuga ko abategetsi bangaha nibigira nkana nyine ibigwanisho imigwi bizwi ko ikora rero amabi nabo bashobora gufatwa nk'abafatanyacyaha mu mabi nyine akomeza kugenda arakora. Imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho yishize hamwe rero yita abazarendo iragamije kugwanya M23, aho isubiriye nyine kubyura umutwe rero mu mpera za 2021. Umwe rero muri iyo migwi ishigikiye nyine ko ishingiye ku bwoko bwa kare nyine yari abakeba. Amasoko ya gisirikare n'ayandi atandukanye agereranya ko rero hari abagwanyi ba wazarendo bashika ku 200,000, nubwo rero igitigiri nyacyo kitazwi neza. Igisirikare ca Kongo cyagirizwa kandi gushigikira umugwi FDLR ugizwe n'abakomokanga mu Rwanda, aho bivugwa ko rero nyine ari bamwe mu bakomeje kugira uruhare mu guteza umutekano muke. Aba barahunze mu 1994 nyuma yo gukora ibara mu Rwanda. Icyo kirerero mu mvo zikomeza kugenda zirazamura umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, ibikomeje gutuma ibintu bishobora kuzamba igihe icyo ari cyo cyose. Mu kanya turagaruka kubikomeje kugaragara ndetse n'ibyaranze imyamamazo y'uno munsi mu Burundi.